deuxième episode zigize episode 70 ziri sanse kuduteza imbere, ziri sanse kugira icyo zihinduye ku buzima bwacu, hamwe tuziraba tugenda dupratika ivyo turiko turiga. J'espère que episode ya mbere yashoboye kugira icyo ihinduye ku buzima bwawe. Alors twasanze abantu benshi babayeho ubuzima batifuza kubamo, twasanze abantu benshi bari kumwe n'abantu badashaka kuba kumwe nabo, twasanze abantu benshi babayeho ubuzima bwo kwifuza icyo babonye cyose kubera impamvu imwe yonyine, na niyo mpamvu tugiye kwigira hamwe kuri ino video. C'est ton coach Elfi. Rero uno munsi turi ngaha kugira twige ingene dushobora gufata decision y'ivyo dushaka mu buzima bwacu. Is the big mistake cyangwa ni ikintu gikomeye abantu navuga yuko gituma benshi muri twe tudashoboye gutera imbere, tudashobora guhindura ubuzima bwacu. Ni gute twomenya kwanza umuntu atazi icyo ashaka? Reka ndabaye mu karorero gatoyi cyane. Nashoboye kuba mpabwa n'umwe mu mentor wanje Nahimana Dieudonné. Umunsi umwe ariko aratwigisha muri formation ya entrepreneurship et leadership. Niyo yatubwiye ati ngo ije niyo astuce muze gukoresha cyane iyo nshaka kumenya umuntu atazi ibyo ashaka mu buzima bwiwe. Ngo iyo uje kundaba keshi ndakunze kukubaza nti ndakuzimana iki? Ngo umaze kumbwira ko no kuzimana icyari cyo cyose gihari, udirectement nca mbona yuko ntuzi ivyo ushaka, kuko ntushobora kumbwira yuko no guha ikintu cyari cyo cyose gihari mu gihe ufise ikintu nuvuga yuko ukunda kunywa d'habitude. Imagine uje kundaba seze ndakwagira ati ndaguha iki cyenda kuzanira ubuyi. That is make no sense. So that's why peu importe aho uzoburi, peu importe ivyo uzoburimo, peu importe ubuzima bwawe uzoburi kurajamo, ukwiye kumenya gufata ingingo ku bintu ushaka, ukwiye kumenya kudesida ku bintu ushaka, kuko nicyo kimwe no mu buzima busanzwe. Ntushobora guhindura ubuzima bwawe, ntushobora gutera imbere mu buzima bwawe mu gihe utaramenya gufata ingingo ku bintu ushaka. Biri très difficile. That's why nuvuga yuko nuguhamagarira guhera no munsi kwicara ukavuga ati jewe meze uko, ibi nivyo nkeneye, juste ufate decision. Shaka ibi, shaka iki kintu, shaka kubaho ubuzima bumeze uko, shaka gufasha abantu muri ubu buryo bumeze uko. Uko niko guhindura ubuzima bwawe, uko niko gutera intambwe mu buzima bwawe. Nube muri ba bantu ngo mba mukindo bivuga gute ngo ngende iyo nyamugiye, je ne sais pas, urabizi ngo bahagenda iyo bagiye mu bintu byari byose bije tugende iki kiraje tugiye muri iki. No, ife kumenya ivyo ukeneye n'ivyo udakeneye, hamuka cumenya gufata ingingo ku vyo ukeneye. Kandi hariyo n'imvugo nyinshi tukuze gukoresha ati ndifuza ubu buzima, ndifuza iki kintu, ndifuza kubaho uko, ndifuza kurealiza ino objectif, ndifuza kubaho muri indoto. Hagarika imvugo za ndifuza, ahubwo tangura imvugo za ndashaka, kuko hariyo difference hagati ya ndifuza hamwe ndashaka. Ndifuza zikoresha ni imvugo zikoresha abantu baba badafise confiance muri bo, baba batizera kuri kazoza ku buzima bwabo. Ni ba bantu bavuga nti iki kintu ndacifuza, kibaho kitabaho nta kibazo, ndakironka ntakironka nta ngorane. Mugabo biri tandukanye cyane na n'imvugo ivuga ati ndashaka. Uyo muntu avuga ko ndashaka iki kintu, ndashaka ubu buzima, shaka kubaho uko, shaka kugira uko, ukumva yuko umuntu ari determiné gufata ingingo y'ubuzima yifuza kubamo. Uyo muntu ari muri ba bandi peu importe difficulty acamo, peu importe ama experience cyangwa ama challenge agenda arahura nayo mu rugendo rw'ikintu abakeneye, rw'ikintu abashaka, rw'ikintu yashoboye gufatira ingingo kwa gikeneye, nigira acika intege arabandanya. Rero abantu nk'abo nibo bantu bahora bahindura ubuzima bwabo, abantu nk'abo nibo bantu bahindura isi, abantu nk'abo nibo bantu bateza imbere abandi. Ni abantu baba babayeho bavuga ati je fais ça, ma décision c'est ça, ikintu cyo shaka kubana naco. Et
usanga ariko aratravaya, usanga afise motivation novuga yuko irenze ituma abandanya gukora kuri ico kintu. Rero ushaka kukubwira yuko sininga kugira ndakumotive, sininga kugira ndagushusha, ahubwo ndenga kugira ndagufasha gufata ingingo y'ivyo ushaka mu buzima bwawe. Ube decide, ube determine, kuko ico no kubwira coco tu mérite ubuzima wamurota ushaka kubamo. Tu mérite kurealiza iyo ndoto wama wibwira yuko ushaka kurealiza. Tu mérite guhindura novuga yuko place canke ibihe canke kwikura muri izo difficulty urimo. Ivyo vyose urabimerita. Apana ngo Imana niyabishaka ibi nibi nzobikora, Imana niyabishaka nzobaho muri ubu buzima. No, Imana mu kukurema yashatse kubaho neza. That's why yakugize novuga yuko uganza ibiri mu isi n'ibiri mu mazi n'ibiri mu kirere. So nahawe rero ho gufata ingingo kuvuga ati guhera uno munsi je décide de changer ma vie, ndadecide kubaho ubuzima bumeze uko, ndafashe ingingo yo guhindura ubuzima bwanje parce que nta muntu n'umwe atifuza kubaho neza. Alors kubaho neza no kubaho gute? Ni kubaho wumva kuri satisfait y'ivyo ufise, hama kandi ni kubaho ufise icyo umariye abandi. Uko niko kubaho neza. Nk'ivyo ndiko ndakora uno munsi, je kugerageza kumva yuko mbayeho neza, kuko naho ntoba napfunguye mugabo ndamuse nkoze iyi video ko bwanje ndumva mbayeho. Rero iyi ni ingingo nanje ubwanje nashoye gufata mvugani jewe shaka gukora ibi. Ndafashe ingingo yo gutangura gukora video zo gushobora kwinspira abandi, zo gushobora gutera intege, zo gushobora guhagurutsa ujya muntu wese aba yacise intege y'ubuzima bwiwe. Yari coach Elfie qui vous inspire. Peace.